Ewe ku batanzi nitwa Audrey nkaba representa East Africa TV. East Africa TV ni mubona ngaho ije kubashikiriza amakuru meza atarakora hasi. Iyi video tugomba dukora no munsi tuza kuvuga ku kintu gihambaye cyane gose coba caradukoze ko twese cyangwa caradushikiye d'une manière à une autre, kikaba caradushikiye turi nko mu gihugu cacu c'u Burundi. Dufate tuza kuvuga umuti. Ndabazaniye umuti apana farumasi, ndabazaniye umuti w'igitoro cy'u Burundi. Iyo mvuze rero ko nzanye umuti no kuvuga yuko hariho ingwara tugwaye cyangwa umuntu afise ikibazo mugabo tuje kuzana umuti. Alors iyo umuti uhari ntibisigura ko ucukira udafashe uwo muti. Urumva vyumvikana yuko umuti uhari utawufashe ntukira. Alors je rero ndabazaniye umuti ku kibazo c'igitoro kiri mu Burundi. Uwo muti rero tuza kusangira uno munsi, tuza kuvuga kuvyerekeye ingorane zihari, kuvyerekeye igitoro mu Burundi, ngene twobitorera inyishu à long terme, inyishu iri permanent, ku buryo ico kibazo tugitorera umuti mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Jewe si n'umupoliticien, nitwa Audrey Muco w'Intore, nkaba mba ngaha muri Canada, nkaba representa chaîne ya East Africa TV. Mugabo nkaba ndiko ndavuga anta kumuhinga mu vy'ubutunzi, mu vya business, yize ibintu vy'ubutunzi cyangwa vya business ngaha muri Canada no mu Bwongereza. Donc nje kuvuga nk'umuhinga gusa kugira dufashe ducontribue aho turi hose, solution tube twazitanze, umutwe ufatwa utafatwa mugabo ubuhari. Voilà, merci beaucoup kubaravye video ya mbere yerekeye amadolari. Narasiguye igituma amadolari amanuka canke aduga, ndasigura kuri kayi Burundi comment bifonctiona. Benshi mwaravyumvise ko vyaba vyasubiye kuduga, mugabo kuri conclusion navuze nti le plus important c'est pas yuko biduga canke bimanuka, mugabo ni maintenance, sustainability. Ukavuga ati est-ce que biri maintenir, est-ce que bizoguma biri kuri même niveau, est-ce que stabilité monétaire y'amafaranga y'amarundi azoguma ari stable ku buryo economy growing. Alors muravyibonera yuko haba hariho instabilité monétaire, bica bizana ico bita speculation. Hama iyo speculation ugasanga iriko iraperturba l'économie y'u Burundi. Alors merci beaucoup kubaza kunkurikirana no munsi. Mbere yuko tuza kuvuga rero kuvyerekeye umuti w'ikibazo c'igitoro mu Burundi, nagomba mubanze muze gusabone cyangwa subscribe to the channel kugira mubandaye musupportinga channel, tubandaye tubazanira twigishanya tuvugana ivyerekeye ingorane zihaba n'ingene twozitorera umuti mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Alors voilà, nkuko nabibabwiye rero reka dutangure kuvuga ido nido ku ngorane dufise. Ingorane z'igitoro zirajanye n'ivyo nariko ndavuga vy'amadovize muri video ya mbere. Abatarayiraba nimugende muyiraba, mu likinge, yitwa amadolari, umuti w'amadolari y'u Burundi, gituma amadolari ashobora kumanuka canke kuduga mu Burundi ngaho munsi. Murabe iyo video, mu likinge, mu comment, mu subscribing to the channel, hama tubandanya tuvugana twigishanya. Uno munsi nje kubahereza umuti w'ingene twotorera ingorane z'igitoro mu Burundi. Alors iyo hari umuti rero ntibisigura yuko ingwara icikira. Udafashe umuti ntukira. Jewe si n'umunyepolitike, nje gupresenta iki antake umuhinga mu vy'ubutunzi, yize ivy'ubutunzi ga muri Canada cyangwa vya business muri Canada no mu Bwongereza. Nje kubivuga anta nk'umuhinga, ntanga umuti aho tuba turi twose. Antaka abarundi turafise devoir yo gucontribuer à aider pour le développement de notre pays au Burundi. Alors merci beaucoup kubariko baramfollowinga, kubariko barumviriza iyi video. Nagomba ndababwire mu subscribing, mu comment, hama twungurane ubwenge kuri topic turiko turavuga. Alors umuti w'igitoro mu gihugu c'u Burundi nuwuhe? Imbere ko tutangura kuvuga umuti, turagira ama recherche kwanza, tubanze twiyumvire iyo ngora naho yiva n'ingene biriko biragenda n'ikibazo biriko biratera, hama tuvuge ama solution yotuma iyo ngorane ahera. Alors ikibazo c'igitoro mu Burundi carabaye ndanse, twese turabizi. Urashobora kuva ino ugiye muri vacances ugasanga ama station nta gitoro afise, imiduga iratonze mu Burundi irindiriye igitoro.
hirya no hino mu makartier ukabona ko imiduga irindiriye igitoro mugabo kameme ukabona yuko igitoro kiza buke buke ido nido ku mastation hirya no hino hama bakagerageza kugitanga kugira ubuzima bw'igihugu bandanye bufonctiona cyangwa bandanye bukora hirya no hino. Alors ikibazo ca mbere kiba no kwiyumvira ati none mu Burundi antake le Burundi ni kubera ko dufise ikibazo c'igitoro. Ica mbere nambe nagonda babwire ko mu Burundi nta ma reserve dufise y'ibitoro. U Burundi ntibuproduza igitoro. Urumva u Burundi no produit pas igitoro, nta ma reserve bufise y'igitoro mu Burundi. Bisigura yuko iyo dukeneye igitoro turagenda kukigura hanze iyo bagifise, tukigura muri sous-région, tukigura muri Tanzania, muri Kenya, hehe turagenda kurondera aho bafise ico gitoro tukakigura. Alors mumaze kubona amafaranga y'Abarundi, amaframbu, ntushobora gufata amafaranga y'Abarundi ugende kugura ikintu hanze. Amafaranga y'Abarundi ntaragira agaciro ku buryo ushobora kuyakoresha mu kugura ikintu ngo kizane ino hanze. Alors ibica biba rero nuko utegerezwa gufata amafaranga y'Amarundi ukayavunja mu mafaranga ugiye kuguramwo ico gitoro. Namba ari amadolari y'amanyamerika, namba ari amashiringi, utegerezwa gukonvertisa le franc ukayikonvertisa hama ukaja kurondera iyo ico gitoro kiri. Alors ingorane rero ziba ni iyo hageze kuja kukigura kugira tushobore kugitanga ku isoko. Turafise instabilité économique, turafise ico bita kudatunganya ivy'ubutunzi neza mu gihugu, turafise ico bita kudatunganya ivyerekeye intwari ibereye ku buryo abantu bakurikiza amategeko nk'ingene bategerezwa kuyakurikiza kugira ibintu biboneke. Par exemple nk'iyo duvuze tuti turakeneye amadovize, nka leta y'u Burundi ikintu ca mbere bikwiye kugira no kuvuga ati ayo madovize y'u Burundi dukeneye ifoko tuya prioritizinga, tuyashira kuri priorite yo kuja kugura ibintu de première nécessité essentielle bikenewe mu gihugu c'u Burundi. Ugafata ayo madovize ukavuga ati ntangurira kugura imiti, ntangurira kugura igitoro, ntangurira kugura ibintu vyo mu buzima busanzwe abanyagihugu bakenera bya misi yose. Ibyita priority. Ivyo onye udafise management nziza, udafise gouvernance nziza ntibishoboka, kuko uca usanga bariko barafata amadolari n'amadovize twa dufise makeya batwara hirya no hino, ugasanga prioritization yo kuvuga ati reka du prioritizinge ivyo dukeneye ngaha mu gihugu ntibiriko biraba. Hama hakaca haba ico bita tukabura amadovize. Tumaze kubura amadovize rero vyumvikana yuko nico gitoro kica kibura. Igitoro kimaze kubura, la consommation ingene bintu bishobora gufonctiona mu gihugu biba bigoye, kuko ibintu vyinshi bikoresha ibitoro. Mu kwiyunguruza ukoresha igitoro, mu ibintu vyinshi, amamashini electrique akoresha ibitoro, canke mazutu, ivyo vyose tubikura hanze. Alors ingorane rero iyo ariko iraba mu Burundi nuko bari bafise ikibazo c'amadovize. Urumva mu Burundi dufise ikibazo c'amadovize, tukaca tuvuga tuti aya madovize ntayahari. None amadovize adahari ni gute tuzana igitoro? Urumva ni gute wotorera umuti w'amadovize kugira azane ushobore kuronka ngene uzana igitoro? Ica mbere, umuti wa mbere, inyishu ya mbere ushobora kuvuga ati nta madovize mfise none igitoro ndakizana gute, ni zihe strategie zo kuexporta ibintu vyinshi, ugaproduiza, ukiexporta, ukagurisha ibintu vyinshi hanze kugira ugwize ayo madovize yinjire mu Burundi. Amaze kwinjira mu Burundi uce ugura ivyo ukeneye de première nécessité abanyagihugu baba bakeneye. Hariho kugira ivyo vyose bimarshe, hariho na volet yo kugwanya corruption mu gihugu, ukagwanya igiturire mu gihugu kugira amafaranga bayakoreshe neza, fonds publics zikore neza, hama ukarekana competition. Il faut kureka competition royale. Urumva kuko ivy'igitoro dufate vy'itanga vy'igitoro bigiye mu maboko y'abantu bamwe bamwe, ugasanga abitwa ko baba bafise pouvoir canke amafaranga nibo babijera gusa canke nibo babikora gusa, ça va pas marcher.
umuti ni ukureka competition royale, abantu bakadandaza babishoboye bakadandaza ibitoro, hama kugira amafaranga y'amadovize aboneke mu gihugu il faut augmenter la production, ivyo ugurisha mu kindi gihugu kugira winjize amafaranga y'agaciro nk'amadovize nk'amadolari, ukaugmenta nka productivité y'ama minere par exemple cyangwa ya energie, cyangwa nko mu Burundi murazi benshi ko dufise cafe, dufise te, turafise n'ibindi bintu twogurisha ama les minere, turafise inzahabu, turafise za coltane zose. Donc il faut stratégiser ku buryo ufata ivyo bintu ukabigurisha cane hanze, hama ukinjiza amadovize, umaze kwinjiza amadovize ukayakoresha kuvyerekeye ivyo ushaka kugura mu gitoro. Twarabonye yuko mu Burundi ivy'ibitoro vyarateye ingorane, hari mirongo, hari kudatunganya neza ivy'ibitoro, bigatuma abanyagihugu bidoga, abanyagihugu baca baspekira nabo nyene kuko babona instabilité y'ibiriko biraba, hama ugasanga igitoro benshi baragenda kukigura, bakakigura amafaranga menshi, bakaja kukigura muri Kongo, za Cibitoki, za hehe, mugabo benshi baravuga ati basi nibatume baduza le prix y'ico gitoro. Nagomba ndababwire yuko kuduza le prix y'igitoro c'est pas umuti wo kuronka igitoro mu Burundi. Augmenter le prix c'est pas umuti wo kuronka igitoro mu Burundi. Umuti wa mbere ni kudisponibiliza ayo madovize dukoresha kugira tuje kurangura igitoro mu Burundi. Mu kuyadisponibiliza, qu'est-ce qu'on fait? Tukaugmenta la production y'ibintu dushora hanze kugira twinjize ayo madovize. Ivyo bintu dushora hanze hariho te, hariho cafe, hariho le minere, hariho na dushobora gushiramo na industrie touristique par exemple. Iyo vyose tukavyogmenta, hama tukabishora, hama twinjiza amadovize. Ikindi kintu umuti ushoboka ukurikira ni gutunganya neza ivy'ubutunzi. Structure économique ikabiri bien structurée mu gihugu, ugatunganya neza ivy'ubutunzi ku buryo ureka abashaka kugira competition mu gitoro royal, competition royale niko bayita mu kirimi économique, bakakidandaza. Wewe en tant que dufate nka gouvernement leta ukadisponibiliza environnement ituma abo bantu bakora neza kugira ivyo bintu bigume ico gitoro kigume kiboneka, ukadisponibiliza ayo madovize, hama aba commerçant bagakompetisanya bakagura igitoro nkuko vyamye, igitoro kikaboneka. Alors ukagira na bonne gouvernance aussi mu bintu vy'igitoro, hatagiyemwo structure économique iri bien strong, iri structurée, ikora neza, hakajamwo une bonne gouvernance, hakajamwo production élevée y'ibintu tugurisha mu mahanga kugira twinjiza amadovize, ça va pas marcher. Hama tukirinda n'ivyerekeye corruption aussi, tukabikuramwo icerekeye corruption kikavamwo, niho dushobora gutora umuti w'igitoro urama. Urumva, ndazi yuko abantu benshi bashobora kuvuga ati ivyo uriko uravuga bimeze kuno. Uwo n'umuti mugabo mu gihe uwo muti udafashwe, mu gihe udafashe uwo muti ntukira, niko bimeze, ntukira. Donc udafashe umuti ntukira. Jewe ndiko ndatanga en tant qu'umuhinga, kandi ni ibintu bitatu biri simple: produire beaucoup, exporter, ukaugmenta la production y'ibintu twexporta, notamment la café, notamment icayi, notamment les minéraux, cyangwa ukadevelopa aussi les autres industries. Visit Burundi, industrie touristique, kugira bashobore kuza mu gihugu baze bazanye amadolari, hama ugafavoriza n'ama investissement direct. Hari ikintu bita investissement direct, ugakrea un bon environnement économique ituma udilingana n'ama investissement direct, ukarondera aba investisseurs baza kuinvestissa directement sur ton sol. Investissement direct baza bazanye amadovize, bakaza kuinvestissa mu gihugu iwawe. Hama ivyo vyose umaze kubikora ukaronka ayo madovize, il faut travailler sur lutte contre la corruption, bonne structure économique et bonne gouvernance
kugira ivyo bintu vyose ubimanaginge neza abanyagihugu baguma batunganiwe ku buryo hageze gukoresha ya madovize ugira priorité les produits de première nécessité zikenerwa mu gihugu imbere yuko ibindi vyose bija kugurwa, notama kwivuza imiti, notama ico gitoro, notama ibintu vyo guproduiza ibindi bintu abantu bakeneye, les produits de base dukenera kugira duproduise ibintu abantu bashobora gukonsoma au Burundi, ivyo vyose ukabigira priorité ukacuraba yuko umuti utaboneka w'igitoro. Sino ni ikibazo mu Burundi tumazemo imyaka 3 canke 4 izokwira n'itanu n'itandatu ikwire, usange tuguma ducumbagira tudashobora kuvyuka. Kubera iki? Habuze umuntu atanga uwo muti cankwe abawufata gufata uwo muti kugira ikibazo c'igitoro gishobore gutorerwa inyishu mu gihugu. Jewe en tant qu'umuhinga je vous garantis yuko mwimprimanse ivyo bintu mpejeje kuvuga, augmentation de production, investissement direct, bonne gouvernance, mukagira na structure économique iri bien strong et structurée, c'est fini. Hama muka lutte contre la corruption, ivyo vyose bizotuma igitoro kiboneka mu Burundi. Alors, je par exemple, ndabahaye nk'akahistoire gatoya, j'étais au Burundi récemment, warashobora kugenda ukabura igitoro ukatonda hama nturonke, ukimvira jewe naje muri vacances mvuye hariya nje mu Burundi nta gitoro gihari. Shout out ku bantu bose bagurisha udukinju nitwe twadutunga, ugaca ufata igitoro kiri mu gakinju bakagushiriramwo ugashobora kwavansa. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Rien. Wewe wararindira ko kuri station kiboneka bakakuzanira mu gikinju, nukuvuga yuko abantu baca baspekira, haca bico bita speculation. Iyo speculation maze kuba nukuvuga yuko abantu baragenda bakanywa igitoro bakirirwa batonze, naho yamara ukwezi atondekesheje imodoka yiwe, mugabo amaze kunywa igitoro yujuje nk'imodoka dufate yarashobora kuyuzuza kuri 250 000 dufate. Amaze kuzuza imodoka kuri 250 000, qu'est-ce qu'il faisait? Yacaza akagurisha parkinju ibidimwe ukaca usanga yishize kuri 350 000, yujuje kuri 240 aciye agurisha ibido ya 20 litres kuri 350 000. Agize iki? Ni bimwe nasigura no muri ya video ya mbere, agize spéculation parce que l'économie n'est pas stable, parce que c'est pas bien structuré, parce que harimo la corruption, harimo kutabimanaginga neza, et ça marche jamais. Barashatse kugira n'ibindi bintu bita digitalisation ngo bazane ngo gitoro passe, ça a jamais marché parce que il faut abantu baciye ubwenge bashobora kwicara hamwe bakiyumvira comment on peut le faire stratégiquement, hama ibintu bigakunda. Sino ubuze ati icimviro cyose umuntu yimvira akavuga ati reka tuzane application baze bari yarogese, non ça va pas marcher. Il faut kubanza gukura iyo speculation, il faut kubanza gukura iyo mauvaise gouvernance, iyo mismanagement ingene ba managinga ivyo bitoro biba vyabonetse. Il faut kubanza gukura n'amaboko mu mpuzu, ugaproduisa beaucoup plus, ukaexporta beaucoup plus, ukinjiza amadovize hama ukakoresha amadovize mu kugura les produits de première nécessité zikenewe zituma le pays fonctionne. Alors uwo niwo muti narinda bazaniye uno munsi, sinza kudevelopa wose, mugabo mufise ikibazo, mufise comment, mushaka gusharinga, murashobora gukomenta ngaha hasi mugasharinga avizanyu. Jewe niko ndabisharinga nk'umuhinga, je suis pas politicien, mugabo naje gutanga umuti ngene ibintu bishobora gukira igitoro kikaboneka mu Burundi. Hama uwo muti ndiko ndatanga ubusubira nzobabwira ngene abagwizatunga nk'abantu bari mu Burundi bashobora gukoresha amafaranga yabo neza, ntibaze barayicarika mu mabanki ataca ariko arakora, uko ajya amabanki acagenda akayadandaza mu bindi, ivyo bindi navyo ukatusanga nta nyungu biriko biratanga ku banyagihugu. Comment les investisseurs cankwe abagwizatunga bo mu Burundi boshobora kumanaginga ubutunzi bwabo neza ku buryo biha agaciro abantu bose bari mu gihugu c'u Burundi cankwe
nabo nyene bakiteza imbere gusumba uko bahora biteza imbere uno munsi. Ivyo vyose tuzobandanya tubivugako muga pour le moment, pour aujourd'hui, je vous remercie, mwakoze cane kunyumviriza. Hanini nashaka gutanga umuti anta kumuhinga, ntanga umuti kuvyerekeye igitoro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Faut pas oublier s'abonner, comment and share to the channel. Thank you. Kubatanzi ndi Audrey. Jewe nitwa Audrey, akaba representa East Africa TV. East Africa nayo akaba ari consulting company. Tukaba dufise amaservice menshi, amaservice de digitalisation, amaservice yo kugurisha internet muri Afrika, amaservice yo kugira property management, development and technology integration. Tukaba dufise digital services, ama website design, gucrea ama entreprise do A à Z n'ama site web yabo. Puis tukaba tugira na solar solutions, solar energy, tukaba tuzitanga nazo nyene. Alors, merci beaucoup kuba nkurikiranye no munsi. Mufise ikibazo komanta ngaha hasi, on va continuer à discuter, tuzoguma tudevelopa hama dutore umuti, tubandanye dutorera umuti ikibazo kiriko kiraba icacu cose mu Burundi. Ari suje mushaka ko ndiskitako nayo nyene, muzombarire ndabi diskiteko ngaha kuri East Africa TV.